President Ndadaye nari nshinzwe umutekano wiwe mu officier de sécurité muga benshi rero kenshi bakunda kwihenda ko nuko hari ivyabaye ntarashingwa umutekano wiwe ndi ku bintu vyizamu gusa sécurité yiwe yabaye kuva ngo mu kwindwi kugomba guhera gushika bamugandagure narindi muri iyo sécurité. Reka nsubire ndabaye ikaze nshuti banywanyi bacu mwumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kuri iri genekerezo tukaba tugarutse ngo tubashitseko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru mutorezwa n'umugwi w'abamenyesha amakuru akorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera mu karere k'ibiyaga binini bakayaturungikira tukayatosora tukayabashitsako yose idonido. Reka amakuru yacu nk'uko twohora tuyabashitsako, reka ndabakengurukire cyane nshuti bunywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba atarabikora aka niko karyo ndagusaba umanuke munsi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazugero nyene upyondeko, tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndaguhe kaze kuri wowe wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, namwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu twabateguriye amakuru akomeye cyane, agashavu ni kenshi nk'uko twatanguye ibi biganiro tuvyumviriza ku baryango wahora ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Melchior Ndadaye. Ibi vyose reka tubigaruke ko mu makuru yacu. Umwigeme wiwe nici se yoba yashikirije, turaza kubigaruka ko mwidonido nk'uko twagiranye ikiganiro n'uwo mwigeme wiwe. Yagize ati nakuze mfitiye ishavu abishe data Ndadaye, ariko ubu ndavyumvira ikigongwe. Uwo ni Libere Elizako. None uwo Ezako asigura avuga ko igihe se wiwe yagandagurwa, Libere Ezako yari afise imyaka 2. Igihe Perezida Melchior Ndadaye yagandagurwa n'akagwi k'abasirikare itariki canke igenekerezo 21 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'igihumbi 1993, umwigeme wiwe Libere Ezako umwana wiwe w'umuhererezi yari afise imyaka 2. Uwo mwigeme afise agashusho ka se wiwe kurusha abandi bavukana. Umubabaje ico basangiye mu myifato avuga twenga ati ndiyemera kandi ndakunda abantu cane. Avuga ko kandi ndi umuntu udatinyitse kwegera. Umuntu ashobora kumvugisha atabwoba. Nibaza ko na data ariko yari ameze. N'umuntu kandi abantu bakunda cane kumviriza. Nibaza ko nanje abantu bakunda kunyumviriza. Niko yasiguye. Si ivyo gusa avuga ko bahuriyeko vyinshi. Perezida Melchior Ndadaye yari afise ceinture noire muri karate. Umukobwa wiwe Libere Ezako nawe akina ingumu. Iyo ni kickboxing. Ivyo vyose reka tubigaruke ko mwidonido ry'aya makuru yacu. Libere avuga ko ubu ariho abona kuba yakuze atagira se vyamuteye igihombo gikomeye cane. Agira ati ntivyari vyoroshe, ubu nkuze niho mbona ko nari nkeneye data kugira ngo anyereke inzira, ampanure, yongere antere intege, cane cane data nka Melchior Ndadaye wari umukuru w'igihugu c'u Burundi. Igihe se wiwe yagandagurwa, Libere na basaza biwe 2 wihuse Moyo Gweva w'imyaka ishika 39 na Ryinkanga David w'imyaka 37 be na nyina wabo Laurence Ndadaye bahungiye mu buserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi, aho bahavuye bahungira mu gihugu c'Ububirigi niho nanone bubaka.
Kuri ubu ngubu rero ni naho bivugwa ko boba bakiba, ariko Libere na nyina wiwe mu gihe co kubaka nanone imyaka 30 iheze Perezida Ndadaye agandaguwe bo bari mu Burundi kuri ubu ngubu. Uwo mwigeme w'imyaka 32 naho yari muto ngo yabona nanone yahora ari mu bintu bitandukanye. Ibintu biriko biraba bidasanzwe igihe urugo rwabo rwaterwa mu nyuma se wiwe akicwa. Agira ati ndibuka ko naguma mbaza mama aho data ari, ivyo ndavyibuka. Ntivyari vyoroshe gusigura umwana w'imyaka 2 ko se wiwe yishwe n'abasirikare bafise akazi ko kumucungerera umutekano no gucungerera umutekano w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ubajije uwo mwigeme ico yiyumvira ku bagandaguye se wiwe akwishura ati nakuze ndabafitiye ishavu, ariko mugabo ubu ngubu ndavyiyumvira ikigongwe. Ku kibazo co kugabirira imbabazi nanone avuga ko bikigoye. Ati nibaza ko muri jewe atashavu n'urwango nkifise, ikigongwe kiragoye gutanga kuko nta butungane buraba. Abandanya avuga ati nibaza ko igihe cose hataraba ubutungane ku vyabaye mu 1993 no ku ntambara yakurikiye bizogorana kwitura uwo mutwaro no kwiteza imbere nk'igihugu. Ndakunda Uburundi, niko Libere avuga, kandi ngo iyo ari mu gihugu yiyumvira neza cane. Uwo muhererezi mu muryango wa Ndadaye ubu akora akazi ko kwishingira imigambi. Avuga ko se wiwe yasigiye Uburundi iragi ryiza. Agira ati ubwa mbere nk'ikimenyetso kuba dufise demokarasi n'imigambwe myinshi tubikesha papa. Ikibazo ni uko ubu iragi ryiwe, ico ni iciyumviro canje, ariko nanone mbona ko rizozimangana mu gihe tutorikoresha neza, tutorivuga ngo turibwire abakiri bato mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubu imyaka 30 iraheze, sinzi ko abakiri bato bavutse mu myaka ya 2000 bategura canke batigera ivyabaye babimenya mu 1993 nk'uko twebwe twabibayemo. Ntitureke urwo rubeyango ruzimye. Nanone inyuma y'imyaka 30 Perezida Melchior Ndadaye yishwe. Ntiharamenyekana ukuri ku vyabaye ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 1993. Ni nyuma yaho naho umuryango washingishijwe nanone urubanza. Umusigwa wiwe Lawrence Ndadaye avuga ati turatuntura ku mutima, ukibaza ati none naratsinzwe? Ni naba naratsinzwe ntanga amagarama angahe? Ukibaza ati none naratsinze? Ni naba naratsinze atawampaye impozamarira? Turarindiriye rero ko batumenyesha icavuyemwo duheze tuvuge duti ashi. N'umukobwa wiwe avuga ko Uburundi ari igihugu ciza gifise vyinshi vyo gushobora kwiteza imbere, gifise ubushobozi bwinshi bwo kuba igihugu gikomeye cane ku migabane y'amakungu ya kure no ngaha mu karere ka Afurika. Ariko ni ukubanza gutorera inyishu tumaranye igihe kirekire. Muri Kamuha Lawrence Ndadaye avuga ko baciye babona abasoda bambaye inkofero zitukura bavuye mu yindi kambi iri haruguru bavuga ati arihe muduhe. Lawrence Ndadaye yarokotse ubwicanyi bwahitanye umugabo wiwe tariki ya 21 z'ukwezi kw'icumi mu 1993 ari kumwe n'abana biwe 3. Perezida Melchior Ndadaye yari yatahutse mu Burundi ava mu buhungiro mu gihugu c'u Rwanda umwaka w'1983, aca yubakana n'uyu mutambukanyi wiwe mu 1984.
bubaye ubwa mbere umupfasoni wa Melchior Ndadaye avuga ku vyabaye ku mugabo wiwe. Laurence Ndadaye namusanze muri karitsiye ya Mutanganov muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Hari n'umwana wiwe w'umuhererezi Libereza ko ubu afise imyaka 32. We aba mu gihugu c'Ububirigi igihe se wiwe yicwa yari afise imyaka 2 gusa. Ikirundi kiramugora ariko ahashitse aratwenga ariko aratwakira avuga ikirundi. Karibu murakomeye, ego ivyo akabivuga ariko akamwenyura amubwira ati bandanya uzokimenya. Uwo mupfasoni w'imyaka 63 agira ati umwana yavuye ngaho afise imyaka 2 n'ubundi aragerageza. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye baciye bahungira mu gihugu c'Ububirigi gushika n'ubu niyo baba. Uyu mutambukanyi wiwe ariko arerekana amafoto y'abana biwe aracishamwo ati uwo rero niwe basa na se, avuga uwo mwigeme. Umubajije ivyerekeranye umucance wiwe urabona ko bimugora gusohora. Hari naho ashika agaca avuga ati reka tureke kuzura akaboze nk'uko abishikiriza. Kuva bikimenyekana nanone Ndadaye Laurence avuga ko yumva ko ari umuntu akurikirana ivya politike cane. Mu makete bandikirana akiri mu gihugu c'u Rwanda, Melchior Ndadaye yamusaba ibintu bibiri: guhanahana amakuru no kubandanya yiga. Laurence Ndadaye agira ati aramutse nyandikiye yarungika impapuro nka 5. Nanje naho nishora ku rupapuro rumwe nagerageza kumubwira inkuru zo mu Burundi. Mu 1979 naho yarashinze umugambwe witwa umugambwe w'abakozi b'i Burundi. Laurence Ndadaye avuga ko umugabo wiwe yaguma arondera ihurira abantu bashobora kuyagiramwo ivy'igihugu gushika aho ashinga umugambwe Sahwanya Frodebu. None agira ati ari mu bashinze ishirahamwe rya mbere riharanira agateka kazina muntu mu gihugu cacu c'u Burundi, Ligue Iteka. Perezida Ndadaye ariko kandi nanone ngo ntiyarya umunwa. Ivyo vyamuviriyemwo gupfungwa azize ivyiyumviro yari yashikirije mu nama yari yatumiweko mu burongozi bw'intara ya Gitega aho yari asanzwe akorera. Mu kwezi kw'icumi mu 1988 yiga ku kibazo ca Ntega Marangara. Leta y'ico gihe yamenyesheje ko ubwicanyi bushimikiye ku bwoko bwahitanye abashika 5,000. Uyu mutambukanyi wiwe abandanya agira ati kubera ivyiyumviro yashikirije mu nama kungene ikibazo ca Ntegamaranga catorerwa inyishu bitanezereye abategetsi, yaciye afatwa arapfungwa amezi ashika 2. Yabanje gupfungirwa muri CNL Service National Renseignement iperereza Bujumbura imbere yo kungururizwa mw'ibohero rya Rumonge. Umupfasoni wiwe nanone w'uyu muhisi Melchior Ndadaye avuga kandi ko umucance wiwe yanze kuja mu murwi w'igihugu wari ujejwe kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi. Agira ati kubera intumbero y'abana bashaka guha iyo komisiyo ku kibazo c'ubumwe bw'abarundi yaciye abivamo. Aravuga ati jewe kubera ivyiyumviro vyanje mfise mbona ntabikora uko vyifuza, ariko nanone nk'uko yibonekeje muri ivyo bikorwa vyose reka amakuru yacu tuyasubikire ngaha, tuzogaruka tubandanya dukomereza ngaha. Reka ndabakengurukije cane nshuti banywanyi twabanye muri ibi biganiro n'aya makuru avugwa ku baryango b'uyu wahoze ari umukuru w'igihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Iteka umunezero no gusubira kubana namwe kuri mwese mwumviriza ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Iyi ni Burundi News TV.